Yo. Be. Ndabona twagerageje vema. Urabona ko tubanguse. Cyane. Sheri. Ariko natwe turasarisha vema. None umuntu bafata bakaturirimbisha tukarimba amasataniga natwe tuba dukeneye kuja mu byaro. Oh ya vema no kuri tukaba muri repetition turahera. Narinda gukumbisha urazi imizi twatumaze tutabonana. Ariko be. Mwarimu wagiye yaturirimbisha naje ndagomba gusunda kuraba imbere no kuri. Mbiriza ndakubwira urankunda ndabizi ariko jewe ndakurusha. Mba numva muri iyi si y'Imana buri kintu cyose sigaje kizotuma nezerwa ni wewe. Wow, my God. Nukuri urabizi yuko umukobwa agendana n'abahungu benshi kandi akaba yaraciye ahantu henshi hatandukanye ariko ndumva ari wewe herezo ry'urukundo rwanje. Siniteze kuzokunda undi muhungu kandi mukuri pe ndagusezeranira n'imbere y'Imana zo gukunda sinzokwigira ndaguhemukira. Egura umusore mwiza na muhungu na mukobwa n'umwato kwifuza. My God. Be nukuri vraiment uvuga neza uyaga neza utwenga neza. Urakoze cyane. Ari mabona no bakera ngo usanga amazi yo kwiteke ego nivyo uzana amazi yo kwiteke. Eka nawe. Amabe urabona wewe waraheje ishure naje vraiment ndi mwaka wa nyuma kurangiza ishure ariko ndabona ubuzima vraiment nabona ko kitazoshoboka ni ngoga kubera ajya ubuzima buragoye n'akazi ntabize wahejeje imbere yanje kubaronka akazi biragoye ndabona sizokoroha numva ndakubwira ariko ubundi ubuzima bwiteke ubuzima ni ikintu gisanzwe aba bantu bose ubona hano hanze bafise amafaranga nta numwe yavukanye bose barabirondeye kandi mbese urazi yuko hano hanze umusore babigoye kugira ngo ashobore kujira amafaranga cyangwa agira imbaraga zo gukora impamvu ni kubera ko nta kintu na kimwe kiba gifise aririra kimuririra cyangwa responsibility amenya ngo ntakoze umuntu ntararafunguye ariko iyo umuntu amaze kugira umugore mu rugo arakora kandi agakora imbaraga turetse n'ivyo nanjye nzoba ndi ruhande yawe nzogufasha. Nagakino kubuzima yewe wanashaka wogakina nagakino kubuzima yewe wanashaka wogakinaga Mama bahe. Rundi buga mukana mutia aje mugi wasi ndagusiza. Wasi ndagusiza hata wewe. Ufiriza. Wewe. No. No. Mama bahe. Ngamubura nganga mubonino. Kari narakasize muhira kagwaye duhura nakwiriya. Ubunye tuko turagenda dushwanye gatoya mbone kandi ruseko imbere. Nanje ibyo nivyo nshaka ibyo nivyo nkene nanje ngazanyika nkabura umunota umwe pyap umunota undi ngaboneka ibise byo binora bona mu masinema kweri umuntu muri kumwe no kamubura mafu ngo vutu kamubura uwo mvyo bintu jewe umugabo w'agasugu eba nogo macumukera umudemba ari no mwidushe nkirabira utuntu ngafyonoka nkaraba nkayengereza abuze ati ngo arambonye ngo wakavuka nyina avutse ngaca nihindukira inyuma ku gisusu nkaraba nkaguma ndabakura ewe bahubiya kene mpamvu umusista wanje yase kumuva inyuma ngarasovyaye hatangarasovyaye none wewe hari n'ijana wazana rimwe weje ibyo najya ni wabizana nimba wabisuma wewe imana yega imana ibyaye umuntu iberamuza n'ibyaye omidarenda kubwira nacugira je ntuntarurira kuza muhira iwanje hariya ni iwanje no ngani iwanje iwawe he umwanya wari wo wose wari ngaha
nije ndakuri kandi iryo jambo urusubira kurivuga ati ngo je ndakuri nganje ahubwo kaje akagabo kawe kagenda gataragurika kakuri ngaha buri munsi uguma wahukana we nuzi umjarenda kutelefona ubone udasubiye muhira ngo witonde kandi nkazosaba kumva ngo kugenda na bijya bimara by'ibikobwa ubu honze ndakuri Jojo nabonye ibyo nibyo nkeneye nkaza ndaba ubususu nkara abantu bari muri dushe nkara abantu ukafyonda n'ibihere Agakino k'ubuzima agakino k'ubuzima agakino k'ubuzima yewe wanashaka wogakinaga Bari wajumye akazi ugashoboye umukatadiri ni muto ushobora ariko uyu mwanya urunani cyangwa tubwire yuko uri maneko tubimenye urakumbuye gusona ibirato we wace mu mugabo bose mabibaza karenze byo gusinata mumbabarire murazi ko twakoranye byinshi ibi mbaye ko inshuro ya mbere n'ukuri ndabizeza yuko sinzosubira mbabazi dogo Alvera wanje urabona amagoko sisemwo singaye nkubitwa nziza kubera kurondera ubuzima ndabe kunokuraka Alvera banafashe ndabe kunokuraka Alvera
uribuka amajambo meza y'urukundo wambwira cyagiye twari twicaye mu bito Yo. Be. Ndabona twagerageje ivemo. Urabona ko tubanguse. Cyane. Sheri. Ariko natwe turasarisha vrema. None umuntu bafata bakaturirimbisha tukarimba amasataniga natwe tuba dukeneye kuja mu byaro. Oh ya vrema nukuri tukaba muri repetition turahera. Narinda kukumbisha urazi imizi twatumaze tutabonana. Ariko be. Mwarimu wagiye aturirimbisha naje ndagomba gusunda kuraba imbere no kuri. Mbiriza ndakubwira urankunda ndabizi ariko jewe ndakurusha. Mba numva muri iyi si y'Imana buri kintu cyose sigaje kizotuma nezerwa ni wewe. Wow, oh my God. Nukuri urabizi yuko umukobwa agendana n'abahungu benshi kandi akaba yaraciye ahantu henshi hatandukanye ariko ndumva ari wewe herezo ry'urukundo rwanje. Siniteze kuzokunda undi muhungu kandi mukuri pe ndagusezeranira n'imbere y'Imana zo gukunda sinzokwigira ndaguhemukira. Egura umusore mwiza na muhungu na mukobwa n'umwato kwifuza. My God. Be, nukuri vrema uvuga neza, uyaga neza, utwenga neza. Urakoze cyane. Ari marano bakera ngo usanga amazi yo kwiteke. Ego nivyo uzana amazi yo kwiteke. Eka nawe. Amabe, urabona wewe warahejeje ishure. Naje vrema ndi mu mwaka wa nyuma kurangiza ishure. Ariko ndabona ubuzima vrema ndabona ko kitazoshoboka ni ngoga kubera ajya ubuzima buragoye n'akazi ntabize wahejeje imbere yanje kubaronka akazi biragoye. Ndabona sizokoroha nuko. Numva ndakubwira. Ariko ubundi ubuzima bw'itike. Ubuzima ni ikintu gisanzwe. Aba bantu bose ubona hano hanze bafise amafaranga nta numwe yavukanye. Bose barabirondeye. Kandi mbese urazi yuko hano hanze umusore babigoye kugira ngo ashobore kujira amafaranga cyangwa agira imbaraga zo gukora. Impamvu ni kubera ko nta kintu na kimwe kiba gifise aririra kimuririra cyangwa responsibility amenya ngo ntakoze umuntu ntararafunguye. Ariko iyo umuntu amaze kugira umugore mu rugo arakora kandi agakora imbaraga. Turetse n'ivyo nanjye nzoba ndi ruhande yawe nzogufasha. Nijari basi umunsi umwe mu buzima bwawe nzogusaba amafaranga ukambira ko ufise amahera. Byari simaze indwi yose ndabikubwira. Misi yose amawe twaza ngo gusenga amawe twaza ngo biki. Hari amafaranga aza kuvamo n'ibihumbi 5 uza guhereza abantu. Kukazi usaze kukazi. Ndakubwiye ngo amahera y'igikwembe ndayakeneye mpereza amahera y'abandi ngende kuyareza. Sinavyansi magana. Ariko wibuke ano turongo gufu. Umviriza ndakubwira. Abagabo kubera iki mutaraba mukabona yuko mutunze n'abagore b'inzahabu kuburyo mushobora kubona abafata neza. Burya umviriza ndakubwira bamugabo ndaba hano. Jewe hano ndi umukobwa mwiza kandi mfise umutayi nshobora kujya kudandaza ngahanze nkaronka amafaranga. Nubone nifata rero nkaguma mu nzu yawe. Ndashobora gusohoka nkagenda kuyaca mu bundi buryo ukaraba yuko ntazofungura nkambara. Atiki. Uvuze iki? Atiki. Nimba udashoboye kunyambika, nimba udashoboye kumereza ikintu mba nkeneye. Nzokwisohokera no muhiri wawe ntusubira no kusanga uza gusanga nitaye. Ayo ibintu byo gukora. Edayeri ibintu by'ubukizwa maduhaye ubukizwa kwanje buratwambika. Kuva njya gusenga nijyari ndambara ngo nuko nasenze. Nijyari ndambara ngo nukubera nijyari ndafungura ngo nuko naragiye gusenga. Ni wowe wabintwaye ubukizwa. Uwihanganye warihanganye rero ko nihanganye narasamera igiteye. Niwagira n'amahigo ukasanga no mu nzu yawe uje gushimira. Ndakura. Ndakumongora ndekura. Ndekura. Urashaka kwihangana uko. Ndekura. Ninde mugora ashobora kwihanganira kubara n'umugabo adashoye no kumwambika no kumusubira. Wihanganye. Sinarayinzara. Sinarayinzara. Wigaze umereza amahera yo gufungura. Ntabwo ntusubire kwimvira ibyo bintu rero. Tugomba gukora ibishoboka byose ukirangiza ishure tukabana sibyo. Kandi ndakwingize no nyangirizo ubukozi. Ega ndagukunda. Ego be, je sais bien que tu m'aimes mais ariko Uranyemere? Mais je peux dire oui. Wow. Je t'aime beaucoup. I love you too. Je ne sais pas pourquoi je peux te dire comment. Je t'aime. I love you. Uri marayika murinzi. Nawe cyane kuri jewe. Be,
bitewe n'abakurondeye bose ariko urankomeje sheri. Mfashe umwanzuro ndagusezeranye yuko aba mu magorwa, mu mahigwe, mu marusho ntazigera ndakuva iruhande kandi nzokubaha iteka ryose. Urakoze. Ariko sheri nawe ntabwo musezeranye. Numva nafise ubwoba bwo gusezeranira kubera ko umutima wanje urabinyemerera kandi uragukunda cyane. Nawe ndagusezeraniye ko ntazigera ndaguhemukira. Zogukunda, zotuma wiva kuri umugabo mu bandi bagabo. Mbese sinzigera ndaguteranya no muri ca gihe atambara gufise. Alfera zagaruka ryari aragukumbuye ingeso ryo yandambiye abo twakorana bose barambindutse ngomba gusubira gukiza mbere nk'umupasiteri nka kera mana ufasha kure muri bivyawe Rivera garuka anayo mwijoro fasha boss naringize igitekerezo ujya mu peti arashobora kuba yashobora ibi bintu mugabo ari wenyene ntibishoboka. Reka tuondere terasi nairize nabacuyi nizeye neza cyane bashobora kumufasha idiri. Humura nabonye ko ufite ibibazo akira aka kantu kazogufasha gusubirana n'umugore wawe ya Rivera kandi niwashika muhira uca ukamenera indani mu rupangu navyo uce winjira mu nzu haheze akanya uca usohoka uca uhasanga wa mugore wawe Rivera kandi ntumubaze ibibazo byinshi uriko nyumviriza. Ikindi naco so kugenda muri bajya abantu babiri nta numwe akubona so kugenda. Shema boss kaga peti ni gashasha muri game. Ikindi kandi wibuke ko kahora mu bintu byo gusenga nibaza ko ariyo mpamvu karimo karadekona mu madiri. Uvuze gusenga jeje senga abarozi basenga uzi ko wananiwe navuye ko wananiwe boss jewe ntibishoboka. Boss ndagize igitekerezo ujya mu peti reka turondere Elize na terasi bamufashe kuko ndazi ko nabo dirizo ubucuyi bazishoboye. Umwiza ndakubwira gende murabe ndagarutse.
Nagakino k'ubuzima Nagakino k'ubuzima yewe wamashaka wogakinaga Burya iyi si yasheni muye nayirekera nk'amavoka. Isi muye nayirekera nk'amavoka ngayica ko hajya ubu sindayisanze nga. Mama yangu ijambo warigeze kumbwira yuko nkongira ninjire mu gakino k'ubuzima. Bizuhava ari ingaruka ko naho nza ndavya. Agasa gakino k'ubuzima nyene ndiko ndabonamo. Jewe sigise niriya ndayisanga ino. Sha ibintu nikubiraba neza kwe. Umuntu umugabo nkaje ubwantu nkaga gasuguru bakangira nk'umwana cange ndiko ndarota. Kwa mahera yo ndasiga sindahure nawo mu nzira. Sha ibintu ndimwo. Nishaka ngire nk'umwana shaka ndakuvugumize ndakuzunzagize hamwe ndakuvugumiza ahantu hamwe mu butazovuna ku akana ubu n'uburofa rero ndimo umuntu umugabo nkabanye ikirofa kandi akwere cyangwe naguturira hamwe nyene nivugira ngo ncenda nayihama cyangwa umushushu umutwe umuntu w'umugabo nkanje yerega nje sinyene ibintu by'uburofa ngo byo guhura n'amashene mu nzira byo guhura n'ibirofa shaka nzi ndanyika hamwe nyene nza kwiba umuntu nambone hamwe nyene nja muri dushe umuntu ariko yoga nyirabyo ndaba ubuzima bukabanda nta bintu vya miracle nje nkene mu buzima nkazanyika ngaja muri dushe ngahengereza abantu bako boga nkaja kwiba amabanki nkatahana amahera apana kuza mpura n'ibisheni mu nzira kuza shaka ndakuvugumize hamwe uvuga ati narahuye n'umugabo w'agasuguru ungira ngirofa nje mu nzira Nika muta nana ibonye haja ndayigutorera ndayikuzanira muhira sinayitwaye nje ndayitonga nyine sinayitwaye ku nana gutoreye nyine wari wayitakaje uratakaje sene umuntu w'umugabo ngawe nayigutoreye nje sindi umuntu umwana mubi mze urankanze ndagwaye umutima nje Famba? Oui. Akwitabye? Just nakwitabye nukuri unumvise mvuze ati oui. Famba we ntavyo ngushaka kwiba. Igisuma hamwe nyene nimbata sindayisike
n'amapampegisi amabiki byose njyewe sinzigikiye Kwera ushaka guta ububasha bwahe bw'Imana harimo ububasha Yesu asigaye agendera mu nawe uzoja muri douche ugarunguruka umuntu ariko aroga bien byose biri muri aka hanyuma ndakubonye wagira uyiti ibiki ubwa mbere wayijugunye uraharira ariko uraharira ubwira kandi n'ubu wariye kwijugunya ukibagira neza ko ari byo wasabye kuba urabikeneye navyo ukeneye Hola hola ni bahebi yake hiya muraho tebwe nisa turashima hama nimba ukundi Iyireresi no kuri turagusavye ugire subscribe nimba utagira subscribe nimba nawo wamaze kugira subscribe no kuri turagusavye yuko odufasha ugapartager kugira turabe ko ku munsi umwe twokwiza ibihumbi 5 vy'ama viewers no kuri dufashe rero kuri iyi link yacu uyishire kuri stat yawe ya WhatsApp canke ku Facebook muzamugize neza halo tubandanye ni gikorwa